bakunzi twamasanga ijambo ry'Imana mu kigani gihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca kabiri umurongo wa mbere gushika ku murongo wa kane. Ivyakozwe n'intumwa igice ca kabiri umurongo wa mbere gushika ku murongo wa kane handitse ngo umutwe w'amajambo avuga kuza kwa mpwemu yera. Umunsi wa Pentekote ushitse bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi gikwira hose mu nzu bicayemo. Hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bibajako umwe bose buzuzwa mpwemu yera batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa uriko uradukurikira aho uri hose canke abadukurikira muri benshi, nkundira ndakwere muri iki gihe ca Pentekote witege umuyaga w'inkomezi. Haleluya! Uvyibarire ubarire n'uwo muri kumwe, witege umuyaga w'inkomezi. Imana ishimwe cane. Mpwemu yera ntazubu yaraje ariko ibikorwa vyiwe birabandanya. Oh haleluya! Ugira ukwizera witege uyu muyaga ko gusanga mu nzu wicayemo. Oh haleluya! Ntibatwara ngo mw'isengero, ntibatwara ngo mu biro, batwara usanga mu nzu wicayemo. Uyu muriro, uyu muyaga, iki gihinda kigushike ko aho ubaye, niba uri kwa muganga, niba uri muhira, niba uri mw'isengero, niba uri mu nama, niba uri kw'ishure, aho uri hose. Igusange mu cumba, igusange mu gikoni, igusange muri saro, muri dushe, uyu muyaga w'inkomezi ugusange aho uri hose. Imana ihabwe icubahiro. Uyu muyaga ni bande bawugenewe? Yesu yayaze n'uwitwa Nikodemu, umukuru w'ivyanditswe. Muri Yohana igice ca 3 umurongo w'8 aramara ngo umuyaga uhuhuta aho ugomba, nawe ukumva igihuhuta cawo, ariko ntumenye aho uva n'aho uja. Uko niko amera uwuvyawe na mpwemu wese. Oh haleluya! We wakijijwe wavyawe na mpwemu. Mpwemu yarakwemeje urihana. Mpwemu yarakwemeje wakira ijambo uvyaga ubwa kabiri. Oh haleluya! Nawe utaravuka ubwa kabiri ndakwifurije kwihana ivyaha n'ukwizera Kristo yagupfiriye aguharire akogesha amaraso yiwe. Imana ihabwe icubahiro. Wewe uvyawe na mpwemu wese, ntivuga ngo abapastori, abarongozi b'ishengero bakuru, abamaze igihe kinini bakijijwe. Oya, uvyawe na mpwemu wese ashikirwa n'uyu muyaga. Uyu muyaga uguhuhutire, ugushikeko, ushike mu vyawe. Uyu muyaga w'impinduka. Waraje abanyabwoba bahinduka abashizi b'amanga. Waraje abahora batinya kuvuga Kristo baramuvuga. Abahora bibaza ingene ibitangaza bikora batangura kubikoresha. Petero ahagurutsa ikimuga kw'irembo ryitwa Ryiza, azura uwitwa Dorcas yari yapfuye, akiza umugwayi yitwa Ineya amaze imyaka 8 mu gitanda avundagara. Igitutu ciwe kigakiza abagwayi n'abandi benshi Imana yagikoresha. Umuyaga w'impinduka ushiki wawe, ubushomeri bwibagirane, ubugwayi bwibagirane, gutsindwa mu ishure vyibagirane, kubaho nyene ubeshwa nayo ukwezi nyene arya, uronke umusesekara, uronke ico ufashisha umuryango wawe, uronke ico ufashisha umubanyi, uronke ico utanga n'ico usigarana. Imana iguhezagire. Uyu muyaga w'impinduka ugushikeko nk'uko washitse ku Bisirayeli igihe bava muri Egiputa. Mu gitabo cyo kuva igice ca 14 umurongo wa 21 haleluya na 22 umutwe w'amajambo uravuga ngo uko bajabutse ikiyaga gitukura, nuko Mose aramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga. Uhoraho ahuhutisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ukesha ijoro ryose, usubiza ikiyaga inyuma, amazi ayagabanyamo kubiri, ahindura ikiyaga ahumutse, maze Abisirayeli baca hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi. Amazi ababera nk'umurombero iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa ku murongo wa 30 ngo abanyegiputa bo bagerageje kujamo umuyaga
ntiwabakundira amazi arabarengera, ariko wowe wahisemo gukurikira Imana. Ndakwifurije umuyaga ugucira inzira, umuyaga ukugururira ugakira ingabo za Farawo n'abagizi ba nabi n'ibigwara n'ibikugwanyije byose n'abadayimoni. Umuyaga w'impinduka, ndakwifurije umuyaga w'impinduka wuzure mu nzu yawe yose, business yawe yose, akazi kawe kose, ibyo ukora byose, ubuzima bwawe bwose, aho uri hose n'abawe bose. Uw'umuyaga ukubeko, umuyaga wa Pentecote ukubeko. Urakoze kudutega yombi, urakoze kwizera no kwitega umuyaga no gusengera abandi ukabashikako. Uragahezagirwa we n'abawe mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen kandi amen.